Ku bijanye n'umugera wa coronavirus, ubwa mbere nuko umugera birazwi ko hari, ariko kandi twigisha abantu kutagira ubwoba. Naho umugera uhari, ubuzima butezwa kubandanya. Hama ikindi kandi twarafashe ingingo zose zikwiriye kugira ngo tugerageze gushira mu ngiro ivyo ubushikiranganji canke leta idusaba gukora ku bijanye no kwirinda no kugwanya umugera wa virusi. Icambere nuko twaraguze twatumashini two gupima ubushuhe. Hazoba hariho umugwi w'abaganga uhari n'abandi bahinga baguma bapima. Umuntu bazosanga ubushuhe buri hejuru, hazoba hariho imodoka zibiri, zimwe bita za ambulance canke rusehabaniha. Imwe niyo muri protection civile ca gisata kijejwe gukingira impanuka. Hariho n'iyindi zizoba ari zibiri zishobora gufasha igihe hari umuntu babonye ko ubushuhe buri hejuru cane, zizoba ziri hafi kugira ngo zice zimunyarukana bashobore kumupima. Ikindi ca kabiri, kuri ETS hazoba hariho ibibanza byo gukarabiramwo byinshi bikwiye, kandi n'ingene ikibanza kizoba gitunganijwe, hazoba hariho inzira zishika 6 aho abantu bose bashobora kwinjirira. Imbere yo kwinjira babanza kubapima, hama icanyuma nuko turiko turasenga mu kwizera, turazi ko amaraso ya Yesu Kristo ashobora kudukingira. Ibyo turabyizera, ariko kandi ntikibuza yuko dushira mu ngiro ingingo zose zijanye no kugwanya no kwikingira cakiza coronavirus.